Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 16/0/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Reveriyano Ndikuriyo hasaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gisigaranye abasoda bake cane. Ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 12/0/2024, Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, izi mbonerakure zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango gukoresha ibirwanisho. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi urugendo rwa mbere rw'uno mwaka mu mahanga, Perezida Evariste Ndayishimiye yarugeneye umwe mu bafashe ubutegetsi ku nguvu. Mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwiwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yari uwa mbere mu kwiyamiriza aho hose yumvise hatembagajwe ubutegetsi. Yaravuga bagenzi be bazi ibintu n'ibindi bakinumira bakareka amashirahamwe mpuzamakungu nka Union Africaine cange CEDEAO hakaba ariyo avuga, kuko baba bazi ibizokurikira. Benshi ntibashima kwiteranya n'umutegetsi mushasha. Ndayishimiye yatanguye kwiyamiriza itembagazwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keïta muri Mali ku wa 18 z'ukwezi k'umunani 2020. Ubu Koloneli Assimi Goïta arahangamye. Ndayishimiye barahurira mu manama mpuzamakungu akanuma. Muri Nyakanga 2021, Perezida Ndayishimiye yariyamirije n'inguvu ziwe zose itembagazwa rya Perezida Alpha Condé muri Guinée. Koloneli Mamadi Doumbouya arahangamye ku ngoma. Ndayishimiye ntaco akivuga. Muri Nzero 2022, Evariste Ndayishimiye yariyamirije itembagazwa rya Perezida Roch Christian Kabore muri Burkina Faso. Nticahujije ko muri Nyakanga 2023, Perezida Ndayishimiye yari yicaranye na Kapitene Ibrahim Traoré mu Burusiya. Muri Mukakaro 2023, Evariste Ndayishimiye yariyamirije kandi itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum wa Niger. Niryo rya nyuma yiyamirije ivy'abatembagaza ubutegetsi. Muri Myandagaro 2023, aho General Brice Oligui Nguema yatembagaza Perezida Ali Bongo muri Gabon, Evariste Ndayishimiye yarabuze ico avuga, yasanze vya bintu biri ku murindi utoroshe. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido, nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Reveriyano Ndikuriyo hasaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gisigaranye abasoda bake cane. Ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 12/0/2024, Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, izi mbonerakure zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango gukoresha ibirwanisho. Mu ijambo ryiwe, Reveriyano Ndikuriyo yarashimye imbonerakure zitavye iyo myimenyerezo ya gisirikare. Aca amenyesha ko imbonerakure zigiye gufasha gutabara igihugu muri kino gihe Uburundi busigaranye abasoda bake cane. Ndikuriyo avuga ko abasoda bari mu bikorwa vyinshi hanze y'igihugu. Yasavye imbonerakure kurindira amategeko hazozimenyesha iyo zizoja gukorera, haba mu Burundi cange hanze y'Uburundi. Ndikuriyo avuga ko igisirikare c'Uburundi gisigaye kibura abaja kucinjiramwo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akabandanya kubita abansi b'igihugu.
Ndikuriyo yemeje amakuru tumaranye iminsi ariko aca ayongerako ibinyoma. Twari tumaze iminsi dufise amakuru ko amakambi y'igisirikare agaragara mu Burundi hasigaye abasoda bake cane, batayo zirenga 6 ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izirenga 3 ziri muri Somalia, imwe iri muri Centrafrica, batayo zirenga 10 hanze y'igihugu. Ni nyinshi cane ku gisirikare c'u Burundi. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habandanya gukenerwa abandi basirikare benshi. Hamwe Kongo yotera u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, ibintu vyo kunyuka. Mu mwaka uheze igisirikare c'u Burundi cahamagaye kabiri abacinjiramwo, ariko abarundi ntibagihurumbira igisoda. Amakuru y'ingene abasoda bafashwe nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitigiri binini vy'abagwa mu rugamba rwa M23, kubona ingene imiryango y'abasoda baguye ku rugamba ifatwa nabi, kumva Perezida Ndayishimiye yihakana abasirikare bafashwe mpiri na M23, kumva amagorwa y'abasoda banse kugwana na M23, ivyo vyose vyaje vyunyura n'ivyahuhuka. Reveriyano Ndikuriyo harabesha mu kuvuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aribo babuza abantu kwinjira igisoda, ibibazo bitagira inyishu mu mbonerakure. Mw'ibanga imbonerakure ziravuga amakenga zifise ku bijanye no kurungikwa kugwana muri Kongo. Imbonerakure zabwiye SOS Media Burundi ziti turafise bene wacu baguye muri Kongo ariko imiryango ataco yafashijwe, mbere ugasanga imiryango ntiyanabwiwe ko abana bayo bapfuye. Turazi ko tugiye kugwa muri Kongo ataco dupfiriye, ariko ntako turi bugire, dutegerezwa kubaha amategeko y'abatwara umugambwe. Kimwe mu bibazo umuntu yokwibaza ni impamvu igisoda kibura abacinjiramwo, ariko Reveriyano Ndikuriyo akaronka abaja gupfira mu mbonerakure. Ndikuriyo nawe harakeneye kugira ico aronse ku mafaranga Tshisekedi ariho abategetsi b'u Burundi. Imbonerakure ntizinagorana nk'abasoda, nizahonera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntawe uzozivugira, nizafatwa mpiri ntawe uzogora leta, nizapfa nta miryango izosigara iragira ivy'isaba. Gutyo mu mugambwe bazorya amahera ya Tshisekedi hatacamira, iyakariye ntigata. Mu ndwi ya mbere yo mu mwaka w'2024, Reveriyano Ndikuriyo yari yatangaje benshi hakoresheje imvugo nziza kurusha Evariste Ndayishimiye, aho yasaba ibiganiro n'u Rwanda. Abamwumvirije bagize bati mbe yemwe Ndikuriyo yahindutse, niwe agiye kunga abarundi. Inyuma y'indwi zibiri gusa Ndikuriyo hagarutse ari wa wundi abarundi bazi, umwe yigisha ivyo gukuramwo, kwica hatakinya no gucunga abakeba. Ino foto muriko murabona twifashishije si nshasha, ntabwo ari iyo mu Cibitoke. Ngaha nyene akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo kandi womenya ko urugendo rwa mbere rw'uno mwaka mu mahanga Perezida Ndayishimiye yarugeneye umwe mu bafashe ubutegetsi ku nguvu. Mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwiwe, Perezida Ndayishimiye yari uwa mbere mu kwiyamiriza aho hose yumvise hatembagajwe ubutegetsi. Yaravuga bagenzi be bazi ibintu n'ibindi bakinumira, bakareka amashirahamwe mpuzamakungu nka Union Africaine canke CEDEAO hakaba ariyo avuga, kuko baba bazi ibizokurikira. Benshi ntibashima kwiteranya n'umutegetsi mushasha. Ndayishimiye yatanguye kwiyamiriza itembagazwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keïta muri Mali ku wa 18 z'ukw'umunani 2020. Ubu Colonel Assimi Goïta arahangamye, Ndayishimiye barahurira mu manama mpuzamakungu akanuma. Muri Nyakanga 2021, Perezida Ndayishimiye yariyamirije n'inguvu ziwe zose itembagazwa rya Perezida Alpha Condé muri Guinée. Colonel Mamadi Doumbouya arahangamye ku ngoma, Ndayishimiye ntaco akivuga. Muri Nzero 2022, Evariste Ndayishimiye yariyamirije itembagazwa rya Perezida Rushi Christian Kabore muri Burkina Faso. Ntacabujije ko muri Nyakanga 2023, Perezida Ndayishimiye yari yicaranye na Kapitene Ibrahim Traoré mu Burusiya. Muri Mukakaro 2023, Evariste Ndayishimiye yariyamirije itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum wa Niger. Niryo rya nyuma yiyamirije ivy'abatembagaza ubutegetsi.
muri Myandagaro 2023 aho General Brice Oligui Nguema yatembagaza Perezida Ali Bongo muri Gabon. Evariste Ndayishimiye yarabuze ico avuga, yasanze vya bintu biri ku murindi utoroshe. Ndayishimiye kwa Oligui Nguema. Ejo haheze Perezida Evariste Ndayishimiye yaruriye indege ya Perezida Brice Oligui Nguema maze aja kugendera igihugu ca Gabon. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Gabon. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyamenyesheje ivyo Evariste Ndayishimiye hariko arakora muri Gabon. Muri kahise Gabon yaragize uruhara mu kugerageza kunywanisha abarundi. Umuhisi Perezida Omar Bongo niwe yatanguje guhuza Perezida Pierre Buyoya n'uwatwara umuhari CNDD-FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ico gihe mbere Perezida Buyoya yarahatswe gutembagazwa hari muri Gabon n'abasirikare bari barongowe na Lieutenant Gaston Ntakarutimana. Twizere ko Evariste Ndayishimiye atazohura n'ivyo vyago mu rugendo arimwo. Evariste Ndayishimiye agiye muri Gabon mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yifashe nabi cane. Naho akiri mushasha cane mu mabanga, Perezida Brice Oligui Nguema afise imigenderanire myiza na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Yaranatangaje ko Perezida Kagame ariwe citegererezo ciwe. Oligui Nguema yaranagendeye u Burundi muri Gitugutu 2023 harakirwa neza cane muri Ntare House. Ntavyo nzi ko Perezida Oligui Nguema hari ico ariko harakora kijanye no gufasha u Burundi n'u Rwanda gusubiza hamwe. Ikindi gishoboka nuko Perezida Oligui Nguema yoba akeneye ko Perezida Ndayishimiye yomufasha kumvisha bagenzi we bo muri CEAC na cane cane Obiang Nguema wa Guinée Equatoriale bakamukurako ibihano bafatiye igihugu ciwe. Uwahoze yiyamiriza bikomeye abatembagaza ubutegetsi vuba arashobora kuzokora igikorwa co kubavugira kugira bakurweko ibihano.